tubare ku murongo wa 12. Isaka atera ishari abaki umugisha. Uwo mugabo aba umutunzi, agenda gushitsa aho yabereye umutunzi bihebuje, kandi yari afise ibitayega by'imikuku n'amasho n'abantu bahinda. Atera abafilisitiya ishari, bituma basivya iki amariba yose bayuzuza ivu, ayo abantu base bari barinje mu gihugu ca se nyene Aburahamu. Maze Abimeleki abarira Isaka ati, genda utuvemo, kuko ugizeye uturuta. Nuko Isaka avayo ashinga amahema yiwe mu kibande c'i Gerari abayo. Isaka asibuza ya mariba. Yesu nashimwe. Asibuza ya mariba amwe bari barimvye mu gihe ca se Aburahamu, kuko abafilisitiya bari barayashibije. Aburahamu amaze gupfa ayita amazina nyene se yari yarayise. Bukeye abantu ba Isaka bimba muri ico kibande, babonamwo iriba ry'amazi adudubiza. Abungere b'i Gerari batunganira ayo mazi n'abungere ba Isaka, bati aya mazi na yacu. Isaka yita iryo riba Eseki, kuko baritatiye. Bongera kwimba irindi riba, naryo bararitunganira, aca ryita Setina. Avayo arongoza yimbisha irindi ryo ntibaritunganira, aca ryita Rehoboti. Aravuga ati, noneho Uhoraho adushitse ahiyaguye, tuzogasara mu gihugu. Avayo araduga aja i Berisheba. Uhoraho amwiyerekerayo aramubwira ati, Uhoraho Imana ya so Aburahamu, ntutinye, kandi kuko ndi kumwe nawe, kandi nzoguha umugisha ngwize n'urubyaro rwawe kubw'umusavyi wanje Aburahamu. Yesu nawe n'aya majambo y'Imana n'ahari benshi sikubabwira ntwara umwanya muniniya, kuko n'amajambo umwanya wo kugura. Yesu nashimwe. Rifite ijambo ry'amariba. Yesu nashimwe. Uyu yari Isaka, hari hateye inzara, ashaja gusuhukira mu gihugu c'Abafilisitiya. Yesu nashimwe. Amaze kugendayo, kuko hari ijambo Imana yabwiye Yosuwa, ngaho muzokandagiza ikirenge nzogize nahabagana. Yesu nashimwe. Hanyuma rero aca arategura, aratera imirimo. Yesu nashimwe. Imirimo irabaho, wiyimbura ibintu vyinshi, ingero incuro 100 y'ivyo yateye. Yesu nashimwe. Habamwo inyungu, habamwo umugisha mu vyo yarimye. Ngo n'imikuku yiwe aratunga, yari afise ibintu bita ibitayega. Yesu nashimwe. Amaze kugira ivyo bintu Abafilisitiya rero, Yesu nashimwe, bari dutabara. Bamaze kubona umuntu yabasumbye, si mu gihugu c'iwabo. Yesu nashimwe. Ariko arabaruta, ibintu vyo bibamwumugisha, baca batangura kugira ishari. Yesu nashimwe. Mwumvise umuntu yaciye amubwira, imbere yaho mwumvise ukuntu baciye batangura gusivya amari. Yesu nadufashe. Hari igihe uba mu bintu, Shetani akaza agaca asukamwo iki ivu. Yesu nashimwe. Wari kurategura proje canke wari ufise imigabo yo kugororoka, Shetani agaca asukamwo iki ivu. Yesu nadufashe. Rero ngo baca bafata basukamwo ivu muri ayo mariba. Imana idutabare. Baca basukamwo ivu. Bamaze gusukamwo ivu, birumva bidabibabaje. Yesu nadufashe. Ubonye Abimeleki aramubwira ati, nugende utuvemo kuko uturuta. Gaca runguruza agenda mu kindi kiyaya. Yesu nashimwe. Amaze gushikayo acakora igikorwa ciza, numvise mu mutima umuntu wese akwiye gukora. Yesu nashimwe. Asibuza. Imana idufashe. Tusibuze iki amariba.
mariba. Imana idufashe. Acarayasibuza, amaze kuyasibuza ngo abantu be bacaragenda barimba. Bamaze kurimba, Yesu nashimwe, bamaze kurimba bacaronkamwo amazi, babandinye, Yesu nashimwe, baca basubira kuza bavuga ngo ayo mazi yaraye iwacu. Yesu nashimwe, acarunguruza kandi, Yesu nashimwe, nta mpamvu y'imari yarayise izina gusa atariye. Yesu nashimwe, acarunguruza y'imbirindi. Yesu nashimwe, naho nyene baca basubira baraza barayitonganira kandi. Yesu nadufashe, acarasubira runguruza arimbisha imbiriyo. Yesu nashimwe, amaze kugimbisha abona byoje ntibaje kuritonganira, acavuga ati none Uhoraho adushize ahantu hiyaguye. Yesu nashimwe, Uhoraho muri iyi minsi agushira ahantu hagutse. Yesu nashimwe, amaze kugushira ahantu hagutse, amaze kumushira ahantu hagutse yaca akora igikorwa cyo kujaho Imana iri. Yesu nashimwe, agenda ahantu Imana iri arasenga. Yesu nashimwe, amaze gusenga Imana ikiraza kubera amariba yagize yasibutse. Yesu nashimwe, kubera amariba yasibutse arasenga, Imana ikiraza. Yesu nashimwe, ikiramugendera iramubarira ati ntutinye. Yesu nashimwe, urakwiye kugira Imana muri uyu munsi, kuri uyu munsi wagira ubuntu n'Imana kuza hano ikaguhumuriza. Yesu nashimwe, ikaguhumuriza, dusibure. Yesu nashimwe, dusibure amariba kugira ngo Imana itubwire. Yesu nashimwe, Imana yavugana n'abakera, na n'ubu iracavuga kandi iracakora. 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 Yesu nashimwe, uko yari iri ntirahinduka. Yesu nashimwe, ntirahinduka. Ubundi yaceririmba indirimbo ngo nta n'agacu. Yesu nashimwe, kubwirana ko guhinduka kigaragara ko iyo Mana. Yesu nashimwe, niyo yabwiye Isaka ngo ntutinye kuko ndi Imana yanjye. Natwe ubwacu ni Imana yacu. Yesu nashimwe, si yabariye gusa, yarababwira ngo ndi Imana yanyu, natwe ni Imana yacu. Yesu nashimwe, nibyo umuntu wese akwiye kubyizera, tukagira ukwizera ko ari Imana yacu. Yesu nashimwe, usibuze amariba gusa, ibisigaye uca uyisaba ibana nawe. Yesu nashimwe, umuntu asibuze amariba y'umutima. Ubundi muririmbere mu ndirimbo z'ikirundi yaririmbye ngo mbumugende. Yesu nashimwe, ujana amazi ahantu hagizenge hagadutse, hajya ubaye iriba muri dudubire. Yesu nashimwe, umugende ahantu uri. Yesu nadufashe mu byo ukora, umugende. Imana iduhezagire. None rero umuntu yaciye asibuza aya mariba, Imana iciramugendera, iciramubwira aya majambo ko adakwiye gutinya. Imana ibahezagire. None rero niriganuke naguteguriye, Imana yashize mu mutima wanje kugira ngo tuganire kuri mugoroba. Yesu nashimwe, umuntu akwiye gusibuza amariba kugira ngo Imana imugendere, imubwire, imuhumurize muri we. Imana ibahezagire mu misa amajambo y'Imana. Mana turagushimira, umeze neza nawe uje mu isi, kubera cyane kandi uragororotse mu izina rya Kristo Yesu. Ibyo bwanjye ndagabwije hano, ariko haleluya, ariko mpemu yera ashishikare kwigisha ijambo mu mitima y'abari mu isi. Urakoze mukunzi mwiza, shigacurana natwe muhezagire kugira ngo icyo umuntu wese aja kubwirwa agikore cyo gusebuka. Urakoze kubyumvise kubana natwe mu izina rya Kristo Yesu.